Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Baba là. Kata keke tule, kata keke tule, kata keke tule, amalao kata keke tule, Isake mufumbuzi. Babalao, babalao, babalao. Babalao mwongeze. Sasa ndio watanipatia. Ndani heba. Ndani heba macho. Walipatia sasa. Ndani heba. Ndani poa sana. Alvin. Kumbuka mtani. Ndani heba. Ulada njoo. Angalia huko hivi. Lamba lele. Sasa leo mtani Tumaini. Oyo. Sasa Alvin tumekupatia. Acha. Nakufikisha mambo yako kaina wewe. Tumaini. Oi. Anakuja kumfikisha. Ndio kisabo kuja. Anakuja kumfikisha wewe. Papa Claudi. Sasa mimi ndio. Patia drama kadogo. Patia drama kadogo. Je te sers, baba. Ila vraiment kukula tuzimia. Bora hapa mimi nataka kuanza watu wangu. Sabe bwana hapa. Hamisi. Olha
Bakunzi ba Isaac TV mwabibonye rero ni Anif anniversaire nziza cyane ya Ismail Gasore. Ni ibintu by'amateka kandi ibintu byiza cyane. Gasore bamugire surprise Isara mwarakibonye gano twabashiriye kuri YouTube ejo byari ibintu byiza cyane. Ariko nuko bimeze kandi turacyari kumwe kandi na Ismail Gasore ni Anif yiwe ariko aritaba telefone nimba ariko aritaba telefone za telefone z'amadolari nimba ari baba bamugora sinzi. Gasore ni bon ni Salah de man. Félicitations. Merci beaucoup. Happy birthday to you. Thank you. Okay. Sawa, Ismail uno muzi atarakabanga. Hariho ideni zibiri. Ufitiye abafana bawe, ufitiye abafana ba Isaac TV. Uno muzi rero ndibaza yuko ari umunsi special. Ero turi muri interview. Gakutugora. Okay, sawa. Ideni ya mbere Ismail Gasore twaremerewe yuko umunsi wa anniversaire tuzomenya imyaka yawe exactement. Uzimyaka imyaka Mwije 12 ans, ndi mwana 12 ans. Oya, 12 ans kuva kera watubwiye ko uzimyaka. Ahuka braza. Jeva mu bwoko bw'amamonge. Iwabo na Jumonge. Jumonge Kwa Master Ponge. Okay, Gasore, deni ya kabiri. Ku munsi wa Anife n'umunsi abantu berekana abakunzi babo, bakerekana abababy babo. Gasore yari kuri umunsi umenga ikintu uragikora cyangwa unaza kubikora navyo tuzi. Mukanya muramubona mukanya. Wait and see coming soon. Si wa wundi mushinwa, uyu nuwo ngaha rero. Umushinwa twarahebanye. Mwapfuye. Agwaye corona. Kutaka nduza direct. Kagwaye corona. Sawa, Ismail Gasore, big up sana. Bakugire surprise of course. Brother. Surprise. Misi kwimanagere. Tukiri kwa ibintu byishira. Mu modificate beje nige izirungamira. Sawa, Gasore. Ivyo yatubwiye ngaha manager atubwiye yuko uyu munsi wa Anife ya umunsi wahuye n'ibintu byiza byinshi. Tubwire bitatu. Bo, chamberi surprise kuri famille yanje Ihuro TV. Ichakabi naronse ikintu kiri special sana. Naronse tubiye ndakivuga babalao. Biravuga ko Ismail Gasore uno musi nyene wa Anife yiwe no musi yaronse permis de conduire. Nivyo? Yo musi yaronse naronse permis de conduire indege. Hapana modoka indege. Baba tuza nkuku tura oyakawukana isize home sawa bari kwa kuzana ngaha kuri no Anife yawe babikubwiye exactement canke ntavyo wamenye byakuna ko atarakimwe wamenye ntakubeshe amisi twazindukiye mu bindi cyo kurondera iyo permis de conduire turagaruka nta nakimwe yambwiye sambla umenga anniversaire ya Wasafi na anniversaire ya Wasafi wallahi ibintu vya bien abajournaliste baje abaniga banje baje amanageri banje bose bari ngaha abayikinyimba Ihuro TV bose bari ngaha nka Skendo babalao bose bari ngaha atoka chambe chango kiri mu Gatumba toka yakuye ngo mu Gatumba kandi yari yambaye n'ikanzu arake kumbe agiye kwihindura abatibe okay sawa Ismail Gasore byagiye kure biravuga yuko uno munsi ama anniversaire kenshi turabona abavyeyi ba sister bande bo bari mu bisanzwe n'ubwa mbere bimbaye ko ibi bintu ubundi nta anniversaire mwana mfeta mu buzima bwanjye ariko babingiriye mfata na mama ntavyo arazi n'ubwa mbere kuvubaho ufeta anniversaire yego gusa mama ejo yaransukiye kwa amazi Fabio yose baransukiye kwa amazi saa sita z'ijoro ni bien okay sawa Gasore abantu kenshi urumva novuga yuko uri muri hit dasanzwe abantu bose bahanze amaso Gasore abantu bose Gasore ucimi barabara Gasore bose Gasore amastati yose Gasore Facebook yose Gasore kuri wowe nta ngorane birakuzanira ku bandi bakomeje bagezaho cyangwa bakinyi bamarereza ujya nta probleme nta ngorane umwe sarakora ku giti ciwe twese turakora tugashikirana byose kagenda neza none ninde aho bingorane nyabaki hariho story mfise yuko hariho amagroupe amwe guhamagara Gasore kuri ntubashikire Gasore kubera amagroupe no amagroupe bamamagara je kandi ikindi naco ntubone ngo Ismail Gasore ngaha je namurapfa kundonka adashyize kuri management yanjye
So, nimba unkeneye mon cher ami je sinitwara. Mimi sijisukumi mwenyewe wako ananisukuma kama kijani. Sasa unkeneye cha kuri manager wanje management zanje zose barakwitaba bakaguha service zose ukeneye mugabo je sinigawa frère. Gasore uramaze guhabwa isumu ni ibintu bibi byahitinze cyane byamenyekanye cyane mu bantu. Uramaze guhabwa isumu like bakapiga sumu bro. Bado nta sumu ndaronka we. Amisie. Twaje isumu namaze kuronka isumu je. ntawe baratora. Amisie naronse n'ikizungu yo kurya amaspaghetti misi yose. Okay. Atara kabanga Gasore. Nurigera wiyumvira kuja kupimisha sida. Wapi kweli jamais. Kweli? Ni mzima ngangari babalao. Wipimishije he? Manama mashini. Na ipimye mu mutima wanje. Nuraje kupimisha sida. Oya. Kweli? Nafsi imenyesho ya sida we. Tena we koma. Koma shetani we. Okay sawa, sasa Gasore. Ndakusabye utwemere no munsi tuze kumuvugisha umukobwa zako tupresent. Kwa tuza kupresent no munsi ngaha twemere tuze kumuyagisha tumu interview. We nara mu presenta umuyagisha gute? Wait and see. Ni wa mu presenta. It is coming soon forever. No mu present. Na problem. Sawa. Okay nice. Turikubera na Ismail Gasore kandi akureke wana iryoherwa ariko imezi iragaragara. Mbona uko bifana ya hede. Yari yaskende twayibonye yari yafise icari. Bo iyi wanje ni. Ya hede. Ni sigo awe yari yarira. Bo sinarunga jewe sinarunga. Nurangwa. Okay sawa, merci beaucoup. Asante sana. Thank you very much. Siese daja. Siese daja. Iyo ni mu gishinwa merci beaucoup. Siese daja. Ndio vyigira hivyo. Naje muri Chine. Narakoze formation hamwe na Jackie Chan na Jet Li. Abantu ntungwaze corona. Abo niho yingwaza ahantu. Mbona cyana fimwana mwibwo wawe. Ubwo bwanwa pura. Okay, Isaac TV, Juma Jux behind the camera. Turi muri Anife ya Ismail Gasore. Mwabonye byose ngene byagenze. Yari surprise ya bien sana. Bye. Bana kurikirana ibiganiro byacu gushika mu mpera. Bye. Isaac TV.